umuntu wese ashobora kubona ry'amasanamu ya bijya bigwanisho. Zijya modoka ziriko plaque y'imodoka z'igisirikare uko ikoze, usanga hatangura umwaka ibigwanisho byaziyeko, iyo modoka yaziyeko. Muze kurondera neza mwagarandisa ry'amafoto, murondere imyaka zijya modoka muza kubona zaziyeko mu Burundi, muraza gutangara. Ibigwanisho byose vyerekanywe ni ibigwanisho vyari bihasanzwe, ntabwo ari ibigwanisho bishasha. Mu Burundi umuntu wese azi igisirikare cy'u Burundi bavuze ngo urabona ko baratudafata n'umwanya akabisigura, ngo ama BRDM ajya ama blende, bakakubwira ngo ama Katyusha, ngo ama Zegeu, ngo ama BM21, bijya ni bigwanisho bihasanzwe kuva mu myaka ya za 80 kuri bagaza. Ivyo bigwanisho ni vya kera. Ntihagire umuntu aza guhenda abantu ngo Ndayishimiye yazanye ibigwanisho bishasha ngo baberetse hajya, bijya n'ibigwanisho bihasanzwe bimaze iyo myaka. Mbere biriko ariko arivyo babonanye bano basirikare bavuze ko atamuntu ashobora kwamenya imyambaro kubona imyambaro ko ari bamwe bafise casque, ubundi casque zateza kugirwa n'igisirikare cyose. Mbere turakunze kubivuga ingene abasirikare bajya nko muri Kongo bagatega agahanga ukabona umuruberi yambaye casque, umusoda w'u Burundi ata casque afise, nahajye urabona ko kabaye kugagwa gatoyi kabo basirikare turiko turavuga bashobora kuba bazananya hande, bashobora kuba atari n'abarundi, ari bo bonyene akagwi gatoyi gafise ivyo bintu. Ntawovuga ngo igisirikare yacambitse, wasigaye yacambitse ukuntu gushasha, ngo wasigaye afise yo makaske, no, navyo bafise, navyo basida abasoda b'u Burundi. Urabona ko nabandi bose batangara, sinzi ko mwaravye amasanamu y'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe, bonyene baratangara, ubona bavuga bati kini gisoda cyahe. Urabona ko batabaraba nk'abasoda babo, batafata nk'abantu bamenyereye. Urabona ko ari akagwi gatoyi, atari ibintu bimenyerewe mu gisoda cy'u Burundi. Izo blende barazizana zimwe ukabona zikiye zizimira hajya, hari yakizima. Abasirikare bambwiye bati burya hari ico mutamenye ingene imwe yazinye kakwa kuzibira n'izindi zose, bakaza gusaba abanyagihugu ko boraba ko basunika. Hari BM21 yazimiye mw'ibarabara itarashika hajya kuri stade, bahamagara imiduga izibira hirya no hino kugira abanyagihugu ntihabe bashikaho iyo BM21 byapfiriye. Hanyuma mu ngwano z'uyu munsi sinzi ko mwaravye nk'ingwano yo muri Ukraine n'Uburusiya igitangura. Uburusiya nibwo bwazanye ibigwanisho vya kera vyinshi, amashar menshi, ingwano za kera warunda ibintu, mu nyuma baza kugira ikibazo c'ingene banabikuraho, bihava byinshi biraraswa birasamburirwa mu nzira aho byari biri. Ingwano za kino gihe ni ingwano zihagaze cyane kuri mobilite, no kuvuga ubuhinga bw'unyaruka. Ubuhinga bwo kunyaruka nibwo buhambaye kurusha ibintu vyikwega, ibintu bipfira mu nzira, ibintu baza gukwega. Kijura gitwara ku rugamba bakarungika drone kakigisambura kubera ko idashobora kunyaruka mu kwiyunguruza. Umuntu ariko arabwira ko gisoda cy'u Burundi bagishize ku rugero guno munsi, bakerekana ibigwanisho byo mu 80. Ku barundi babiraba batari bwabone ibyo bigwanisho baravuga bati ego kwere turafise ibigwanisho. Ku banyamahanga baza hisigeze mu by'ibigwanisho no munsi baravuga bati no kuvuga bwari ubutumwa bwerekeye abarundi kurusha ubutumwa bwabwerekeye n'amakungu. Reka naje mere ngende nyaruka sinsigure birebire ntange amakuru amwe y'ibanga mfise. Ku ruhande rumwe nuko buriya defile nyene naheze, umugani w'ugiye yavuze ati ntimuzosubira kubabona. Hariho igice kitari gito carungitswe, cyaciye kirungikwa muri Kongo. Hararungitswe abasoda bashika 450 bitwa ko ari izo force speciale. Bagishikayo ibyago baciye bagira, bagishikayo ahitwa Baraka bashikira, baciye baterwa bombe. Ibombe barayitewe ntihenze ni ku munsi wa 5 cyangwa ku munsi wa 4. Vyashitse ntibizwi. Mu babaherekeje harimo n'uwitwa ko ari komanda nyene wa force speciale y'u Burundi, warimo mu bagiye bajanye nabo. Rero abo bagwana bo muri Minembwe bagize bati aba ntiturindira ko barinda kudushikira, babateye bombe bakiri aho muri Baraka. Ubu nta wuzi neza ivyababaye ko uko bimeze. Ku rundi ruhande
ku munsi wa gatandatu hakurikiye intambara zikomeye zabaye mu bice vya Minembwe, aho nk'ibatayo bavuga ya 16 batayo Tafoke ya 16 yakuwe mu birindiro nka byose yari ifise kuva mu minsi nyene yo ku munsi mu minsi yo kuwa kane, batera begera ahitwa kuri point zero, bavuga ko ari cyo kirindiro gihambaye gose. Ico kirindiro naco nyene baciye bacyakwa ku munsi wa gatandatu mu bucagucagu bwo kuwa gatandatu, barirukanywe bose baravayo. Makuru mfise avuga ko ubu bari aho muri Baraka. Birukanywe nande Pacifique? Birukanywe na M23 ifatanije na Twigwaneho, iyi nyene baba muri Minembwe. Hanyuma abo muri Baraka hari nibi abanyagihugu baho bavuga byanashitse kuva aho haterewe iyo bombe. Ubu naho hakurikiye ko ngo babakatiye ko internet yose kuva ku wa kane, bo bavuga yuko mu karere bari mu ubu tawushobora gutanga amakuru n'abanyagihugu basanzwe ko bidashoboka, kumbure kugira hanyegezwe ibyo byaranonekaye muri ako karere igihe hatewe iyo bombe. Bavuga ko ubata amakuru ariko araboneka yo muri ako gace. Ikindi abasirikare bo nyene bivugira bari kuri urwo rugamba. Evariste Ndayishimiye aramutswa igihugu cy'u Burundi. Pacifique ninahazwe ngira mukurinda ko mutumire wundi aza kuza, reka mperi wanyu. Ariko imbere yuko ninjira nido bya kino kiganiro, imbere yuko dutangura kugira icyo muvuze kuri ibi Evariste Ndayishimiye ahejeje kuvuga, imyaka 64 irarumanye Uburundi buronse ntahe yo kwikukira. Ihimbazwa ry'iryo sabukuru rikaba risubiye kubasanga mu mazi imyaka irenga 10 mu buhungiro. Uno musi mwiyumva gute? Uwo musi mwawuhimbaje gute? Ni itariki ku ruhande rumwe itera umunezero kumva nyene ko twashoboye gushikira iyo ntahe yo kwikukira. Mbere tweho twabaye kuyisubirako, ibindi bihugu usanga bashobora kuvuga ko baronse iyo ntahe, mugabo twebwe Burundi bwari busanzweho imbere yuko abazungu baza, bari bwo bubandanya bagiye uko bwari bumeze nyene, mugabo dusubizwa intahe twari twaratswe. Rero kuri urwo ruhande umuntu aranezerwa yumvise ko twageze kuri iyo ntambwe. Ariko ku rundi ruhande ni itariki rimwe na rimwe itera agahinda, kuko uravye ivyo Rwagasore yavuga akigwanira iyo ntahe, avuga ati nkeneye ko umurundi wese ahari agira ati ashi, ati nkeneye ko umurundi wese yishira akizana, umwe wese yumva ko aruhutse kandi ari mu gihugu ciwe, afite iteka mu gihugu ciwe. Ukacuraba iyo myaka 64 uko imeze, ni imyaka vyananiranye ko dushobora kubana mu gihugu twese. Hama hariho abarundi bari mu gihugu n'abarundi bari hanze iyo co kiringo cose. Hama hariho abategetsi bafata ko bamwe ari abarundi abandi ari abansi b'u Burundi. Rero n'ubu tugeze ngaho, akarero keza kavyo ni ijambo rya Evariste Ndayishimiye. Urumva ko ari ijambo rivuga ko hariho abarundi wenyene ku ruhande arimwo bakunda igihugu, abandi bose basigaye bakaba abansi b'igihugu. Ubu yatoreye izina yita abapedesi. Urumva ko ngaho bica biba bibabaje ukumva ko atantambwe n'ukuri turagira ijanye no kubaka ca gihugu. Ego, murakoze cyane Pacifique Nazwe. Nibutse abariko baradukurikira, ngira abatabazi Pacifique Nazwe murongo w'Ifokode, nivyo mu byo mwanonosoye ku mashure, nta vyakahise mwanonosoye, ariko muri mu barundi bake bitaho ivyakahise kandi munavyandika ko. Mbega ntiriwe ndasubiramwo ibi Evariste Ndayishimiye yavuze, mwaravyumvise no dusubiye kuvyumva turi kumwe. Koko vy'ukuri igihe abakoroni b'ababirigi bagenda, Urundi bwasigaye butwagwa n'umugambwe PDC canke n'abategetsi baturuka muri PDC? Kumbure cadakaja ko ako kabazo mpere ahantu hatoyi hafi cyane ce mbona kuja aha umbajije. Ngira umuntu yotangura karaba gitu abantu bavuzwe bitwa aba PDC, ukacura mu minsi ya vuba ibintu baba baherutse kuvuga, ucubona umenga iryo jambo ryari ryo kwishura abo bantu bose bari bamaze iminsi bavuga. Ntiyapfuye abatoye, ni Eklezia Katolika iheruka gusohora ijambo, ni Frode mu minsi heze yiyamirije ibyo kwimura aho Ndadaye ahambwe,
ni iprona ifite ico yavuze kuri raporo y'umugwi uvuga ko urondera kunywanisha abarundi no gutanga ukuri. Urumva ko hakaba na societe civile iguma iriko iravuga umwanya wose, urumva ko ari iyo migwi yishuye asanga nta nyisha bafitiye, acaja kubatuka ko ari aba PDC. Kumbura aho turaza kuhagaruka, reka ninjire mu kibazo nyene uko kimbagije. Mbega igihe ababirigi bagenda basize Uburundi buriko butwarwa n'abategetsi bo muri PDC, ku bakiri bato, abakuze nibaza ko ataco ndabarusha kuri ivyo, mugabo ku bakiri bato babwirwa aya majambo ndibaza ko biba bikenewe ko bayasigurirwa. Ndayishimiye ayakoresha n'impaka ziko ariko abwira abatazi ivyo ariko aravuga ko ntanabisigure, wakadukana ijambo gutyo abantu bakaryakira bakarikoresha. Si n'ijambo, ni n'ijambo ryahora rikoreshwa cyane n'umugwi witwa Bimenye ntaco bitwaye, baherutse gusohora iradiyo, kumbura umuntu aza kubigarukako, nibo bahora avuga cyane PDC. None uyu munsi bije mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Tuje muri iyo myaka yo kwikukira, igihe imigambwe yemererwa ubwa mbere mu Burundi hari mu 1960, ariko hari umugambwe wari umaze iminsi ugoye cyane abakoroni, umugambwe witwa iprona, wo wari washinzwe mu 1958, ni wari bwemerwe n'amategeko, mugabo washinzwe 1958, ushingwa n'umuganwa imfura y'umwami Mwambutsa, umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari haciye igihe gito avuye mu mashure mu Bubirigi, araheza arakoranya abantu, bahora bakunze kuvuga abantu ngo 6 ba mbere, bakabavuga n'amazina, hanyuma barashinga umugambwe utera ukomera. Uwo mugambwe wasaba ko habaho ukwikukira ku Burundi bwa vuba nyango, muri yo kwita independance immediate. Yavuga ati abazungu nimutuvireho, abakoroni nimutuvireho, turakeneye ko igihugu gitwagwa n'abarundi beneco. Ababirigi bamaze kubona ivyo bintu vyarabateye ubwoba, cane cane baraterwa ubwoba n'igihagararo ca Rwagasore. Rwagasore yarakunzwe cyane, ubwami bwo nyene bwari bwubashwe n'abarundi bose. Rero ababirigi barabona bati umwana w'umwami, imfura y'umwami arigiye imbere kuvuga ko Uburundi bwikukira tukavaho, nukuri aba bantu ntitubashobora. Rero niho ndaza kubigaruka ko n'inyuma mu gushiraho amategeko ajyanye n'imigambwe, icambere bakoze kwabaye kwigiza Rwagasore. Bavuga ko mu muryango w'umwami kizira kwabo bantu baja mu vy'imigambwe. Umva Rwagasore niwe yakinze umugambwe, baca bategeka ko kizira ko ari umuntu w'umuryango bo hafi mu muryango w'umwami baja mu vy'imigambwe. Ari nayo mpamvu muza gusanga urondeye abantu barongoye iprona, Rwagasore atigeze arongora umugambwe yashinze. Rero iprona baratinda barayemerera mu kwezi kwa mbere mu 1960. Mu kwezi kwa kabiri aho nyene mu 1960 haca hemererwa umugambwe ugira kabiri witwa PDC. Yarawuvuze Perezida Ndayishimiye, le Parti Démocrate Chrétien. Umugambwe nawo wari urongowe n'uwundi umuganwa yitwa Joseph Birori. Hano ngira ndahashimike ko gato kugira abariko baranyumviriza bakiri bato batahure bino bintu. Muri iyo myaka Uburundi bwatwarwa gute? Hariho intwari iboneka, leta y'ico gihe iboneka yatwara Uburundi, administration. Uburundi bwatwarwa na Président General w'umubirigi yitwa Jean Paul Halwa. Ariko kandi Uburundi bwari bufise umwami ntiyari yarafuswe, yari umwami Mwambutsa, yari ariho ntihenze ngira kuva mu 1915, yagiye ku ngoma akiri umwana gose, umenga afise imyaka 4. Uyu mwami yari ngaho, yari afise abaganwa, yari afise ico bita Conseil Supérieur, ariko nta butegetsi bwa politike nyene kujya ku mwami ubundi abafise ari wagaba akaganza mu gihugu ciwe yari afise. Ni ubutegetsi bwari mu minwe ya Jean Paul Halwa n'ababirigi. Rero bababirigi hari ikindi kintu cariho kimeze nk'ishari, ukoresheje ijambo rivalite mu gifaransa nico coroshe kurusha ishari ryo mu Kirundi, hagati y'imiryango y'abaganwa. Hariho umuryango bita Bezi, ari wo wabuvamwo umwami Mwambutsa n'abamukomoka. Hakaba abandi bita Abatare, bose n'abaganwa.
rero ababirigi baragerageje kugwanisha iyi miryango kugira ngo banagabanye inguvu z'umwami. Harabaho umuganwa babaye nk'abakunda cyane bakamwiyegereza cyane, yitwa Petero Baranyanka. Petero Baranyanka nawe akaba afise abahungu babiri bari bazwi cyane ico gihe, n'uyu Joseph Birori n'uwitwa Jean Baptiste Ntidendereza. Rero igihe Rwagasore agiye kwiga mu Bubirigi, hariho n'uwundi muhungu wa Baranyanka nawe nyene yariyo, uyu Joseph Birori. Barahurirayo, hariho n'amafoto aberekana bose bari mu Bubirigi. Rero ba bahungu baratashe, umwe arashinze umugambwe yiprona, mu gihe imiryango urumva yabo isanzwe isharikana, hakongera hakabaho ko bwa Bubirigi bukeneye kubagwanisha. Rero wa mugambwe umwe ukwa Rwagasore ababirigi bashatse kugira nk'uko womenga n'umugambwe w'abezi, kandi ari umugambwe uhurikiyemwo abarundi bose. Umugambwe wundi baca batuma abandi baganwa bano mu Batare mu muryango kwa Baranyanka, ariho uca ushingwa na bano bahungu babiri, Joseph Birori na Jean Baptiste Ntidendereza. Aho ni ku ruhande rw'imiryango y'abaganwa. Abazungu ntibagarukiye ngaho, baranarondeye ko nk'uko bari babikoze mu Rwanda aho bigakunda, ko mu Burundi boca bagira ko bakajyanisha amoko. Harabaho umugambwe ukomeye witwa Pepe, nawo barondeye ko uwo umuryango w'abahutu, umugambwe w'abahutu ugwiriyemwo abahutu, uza kugwana na iprona irongowe na Rwagasore. Iyi migambwe baratwikoza go abakoroni bakayiha uburyo, bakayifasha mu manama, mu bintu barayiburagiza. Mu mpera y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu baratunganya amatora y'abajenama b'amakomine. Mu gutunganya ayo matora, Rwagasore babanza kumera nk'amupfungiye Bururi muco bise résidence surveillée. Baramupfunze, ntashobora wewe gufasha iprona gukora kampanye. Baragize gutyo n'izindi ndongozi za iprona, abandi basigaye bakabirukako, bakabuza gukora amanama, ugasanga ariko barababuragiza mu nzira zose zishoboka. Amatora araba, baravuga abatsinze amatora. Rero ya migambwe yitwa ko iriko irakorana n'abazungu, bari bayikoreye ico coalition bita Front Commun. Iyo migambwe iba ariyo yitwa ko yatsinze ayo matora. Imaze gutsinda ayo matora, banayituma gushinga leta y'imfata kibanza. Leta irashingwa, yatwagwa n'umushikirangoma wa mbere yitwa Joseph Cimaye mu kwezi kwa mbere mu 1961. Jean Baptiste Ntidendereza abo mushikirangoma w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ariko Rwagasore n'abiwe nabo baca baja kwitwara muri ONU, kuko muri ico gihe ndabibutse ko naho Ububirigi bwadutwara bwitwa ko ariko bukora mu gishingo ca ONU, nico gituma bavyita tutelle. Bayita tutelle, bari bariho mu gishingo ca ONU, si ONU yaje kutwitwarira mugabo bitwa ko twebwe tugabwa na ONU naho hari ababirigi. Rero Rwagasore yitwara muri ONU, berekana ingene amatora yagenze nabi, ubusuma bwayabayemwo, bagasaba ko haba amatora akurikira y'abashinga amateka ahagarariwe n'intumwa za ONU. Niko vyahavuye bigenda mu kwezi kw'icenda mu 1961. Mu 1961 ryahiganwa rigiye kuba, aho nibaza ko Ndayishimiye ariko aravuga cyane PDC ababeshe, ntabwo iprona ihiganwa n'umugambwe witwa PDC mu matora ya 1961. Iprona yahiganywe na coalition yitwa Front Commun. Ubajije n'abarundi ba kera babatama, uzokumva bavuga ngo abaforokome. Ntabwo wajya gutora yavuga ngo ngiye gutora iprona canke PDC, no, batora iprona canke bagatora Front Commun. Hariho n'urundi runani menga bita Union des Partis Populaires. Rero ico gihe Rwagasore arabatsinda ku rugero rumwe ruteye isoni. Iprona ikironka amajwi 80%, intebe 58 kuri 64. Ya Front Commun ironka intebe 6. Muri izo 6 hariho intebe 2 gusa za PDC,
n'intebe 4 za pepe. Murumva ko nguma shimika aho hantu no kuvuga mu nama nshingamateka mu nama nshingamateka nguma ntangara igituma ndayishimiye aguma avuga PDC, wumva ko no mu nama nshingamateka abari bafite intebe nyinshi babaye abapepe kurusha abapedesi, abapedesi 2 abapepe 4. Hanyuma Rwagasore arashinga leta kuko umugambwe wiwe uhejeje gutsinda amatora. Inama nshingamateka itowe iramwemeza ko ari wagiye kuba umushikirangoma wa mbere, nawe acashinga leta, ariko acaricwa haciye iminsi mike cyane, nta n'ukwezi yashoboye gukwiza ashinze leta yiwe. Mu kwezi kw'icumi abaragandaguwe. Amatohoza yakozwe ico gihe hari hakiri ababirigi, murumva ntitwari bwikukira mu kwezi kw'icumi. Mfashe abakiri bato, iyo umuntu ariko arababwira batwaye Burundi ni kenshi bace bambaza ngo ko ntasizemwo Rwagasore, abakibazi ko Rwagasore atabonye independence y'u Burundi. Rwagasore yapfuye mu kwezi kw'icumi, tuzokwikukira mu kwezi kw'indwi mu 1962. Rero Rwagasore arapfuye, ubwo nyene harabaho umusubirira bamukuye muri leta. Rwagasore nyene yari yashinze André Muhigwa, yari asanzwe niba ntibeshye yari umushikiranganje, ico gavuga umushikirangoma ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, akaba n'umukwe w'ikizemo nk'icegera c'umushikiranganje wa mbere yari Pierre Ngendandumwe. N'igihe basubirije Rwagasore, Petero Ngendandumwe navuze nti inama nshingamateka yarakoranye ico gihe Rwagasore amaze gupfa, baraheza baratora umusubirizi wa Rwagasore, batora muri wa mugambwe wiwe nyene, batora muri ya leta nyene Rwagasore yashinze, batora umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu André Muhigwa, yari asanzwe ari n'umukwe wa Mwambutsa. Ico gihe baravuga ngo barashizemwo no guhoza umwami, kuko André Muhigwa yari umushinga ntahe w'umuganwakazi abarundi bose bakizi gushika ubu, Rosa Paula Iribagiza. Rero uyo aja mu kibanza ca Rwagasore, abandi bashikirangoma bose baguma mu bibanza vyabo. Icegera ca Premier Ministre Petero Ngendandumwe aguma muri ca kibanza ciwe, n'abandi kiretse ko aho André Muhigwa avuye nawe binjijemwo uwundi wo muri Iprona nyene mu bari batsinze amatora. Rero gushikaho murumva ko bigiye kugorana ingene Ndayishimiye avuga ko ababirigi bishe indongozi zose za independence, bakaca baha ukwikukira abo muri PDC. Muri PDC byaciye bibagendera gute? Muri PDC tutaranikukira harabaye amatohoza ku rupfu rwa Rwagasore. Ayo matohoza avuga ko uwamurashe barerekana umugereki yitwa Kajorgis, baramucira urubanza rwo gupfa, aranicwa bucya twikukira. Hanyuma bongera berekana ko indongozi za PDC nazo nyene arizo zateguye urwo rupfu, yaba Joseph Birori, yaba Jean Baptiste Ntidendereza, hariho n'abandi nka batatu, menga Jean Baptiste Ntakiyica, uwitwa Jean, hariho uwitwa Yohani izina rindi Nahimana, n'uwitwa Michel Iyatru. Bavuga ko ari we yatanga uburyo muri PDC, yo yatanze ngo n'uburyo muri byo kwica Rwagasore yabifashijemwo. Ariko ico gihe amatohoza y'inyuma yerekanye ko ububirigi bwikuyemo, ko nabwo bwari ariko bwapanganye hamwe nabo iyicwa rya Rwagasore. Rero ububirigi buca urubanza ruvuga ko abo bazopfungwa ubuzima bwose. Tumaze kwikukira, zimwe mu ngingo za mbere zafashwe ko abaye gusubiramwo urwo rubanza, maze itariki 15 z'ukwezi kwa mbere muri 1963, ni ukuvuga haciye amezi 6 twikukiye, bano bantu bose mpejeje kuvuga, yaba Jean Baptiste Ntidendereza niwe muri uwo mwanya yarasiri yarongoye PDC, yaba Joseph Birori yari yarashinze PDC akaba yaranayitwaye, yaba bamwe bandi batatu mvuze, umwe Jean Baptiste Ntakiyica, Michel Iyatru na Nahimana, bose sentare nkuru y'u Burundi ivuga ko nabo nyene bakiri ubwo gupfa, baraheza barabambwa. Sinzi ko novuga kubamba kuko ho ni pendaison, sinzi ko pendaison ngene bace bakivuga mu Kirundi, bikoregwa Igitega muri hajya kuri stade, batumye ko abanyagihugu bose baza kurorera ingene indongozi za PDC zicwa. Umuntu agiye hajya ku Mushasha hari imva, urabona imva z'abo bantu ndavuga urazisangaho
amazina yabo ariho. Aho turi mu 63 igihe ivyo bintu bikozwe. Twari twikukiye mu kwezi kw'indwi mu 62. Perezida Ndayishimiye ati ababirigi mu kugenda babanje kwica indongozi zose za Iprona ngo hanyuma ngo bahereze ubutegetsi indongozi za PDC. Iki kirumvikana ko ari kinyoma cambaye ubusa. Leta ya Rwagasore yarabandanije gushika ku munsi wo kwikukira iranabandanya. Inama nshingamateka Rwagasore yasize yari yatsinze amatora mu 61 niyo yabandanije ikora gushika mu 65 habaye ayandi matora. None Perezida Ndayishimiye ivyuko abazungu basigiye Burundi PDC wewe abivana hehe? Ayo mateka yayize hehe? Yayakuye hehe? Muri bamwe batandatu navuga Rwagasore yatanguranye Iprona, ugiye kubaraba usanga bari muri abo babandanya. Nk'uyu Andre Muhigwa ari muri abo batandatu. Hariho abandi sinokwirwa ndabatondeka bose, ariko abo bantu bose batanguranye Iprona urababona. Indongozi zarongoye Iprona kuva ishingwa gushika uno musi zirazwi. Muri iyo myaka tukikukira Iprona yari irongowe na Joseph Bamina, arayitwara gushika mu 65. Yo twereka ko Bamina yoba yari mu PDC, yo yarakoze amatohoza yerekana ko Joseph Bamina yoba yari mu PDC. Inyuma yiwe harabaho injyane n'ivyo, hanyuma hakabaho kudeta yo mu 66 ikura izo ndongozi muri izo, ku buryo umugambwe ukuntu wagumye urongowe wasanga bari muri leta barimwo abitwa ko baca bajejwe na Iprona gushika mu 74 aho Perezida Michel Micombero yemezwa ko ari wagiye kurongora Iprona. None mu matohoza yo kwa Evariste Ndayishimiye hoba harimwo ko Michel Micombero yoba yari muri PDC? Inyuma ya Michel Micombero umuntu yavuye arongora Iprona ni Colonel Jean Baptiste Bagaza. Yoba Evariste Ndayishimiye yarakoze amatohoza amwereka ko Bagaza yahoze ari umunywanyi wa PDC. Ndibaza ko mu bantu, iyo umuntu avuze abantu bahagarariye ukwikukira ku Burundi vy'ukuri, akubahiriza Uburundi mu makungu, akubaka igisirikare, inzego zubashwe, igihugu kivuga abantu bakumviriza, sinibaza ko hari umukuru w'igihugu numwe dufise yabirushije Bagaza. None mu matohoza ya Ndayishimiye Bagaza no mu PDC. Inyuma abagiye kurongora Iprona havuye haza Majoro Petero Buyoya. Buyoya yoba yaratoye ko yari umunywanyi wa PDC. Harakurikira Mayugi, Nikora Mayugi yoba ari mu PDC. Inyuma ni benshi, Mukasi, haraje abandi nka Babarora Runyeretse, Rike Rukungama twari duheruka ku muhisi twariko kuronga mu biganiro hano, haraje ba Manwangari, haraje abandi benshi gushika no musi twabatondeka bose muraje ko dushobora kubavuga. None murabo uwo yasanze ari umunywanyi wa PDC yoba ari uyuwe? Ni vyiza hako avugira imvugo yiwe muze mwumvirize. Ni imvugo ababeshe barafise imvugo bakoresha. Imvugo y'ababeshi ubwa mbere bwo nitomora ivyo kiravuga. Wumva bavuga ngo baciye bisha, ngo barabisha, ngo baragize uku ibintu byose kumva ari ba ukayobegwa ko abishe Rwagasore nibo nyene bagarutse abishe evenement zose zikogwa n'abantu bamwe ko ngo baciye bagira uku. Bani bande? Kuko chaque evenement icyabaye cyose kiratohozwa, umuntu akavuga ati aha ibi vyakozwe na naka. Mugabo hose ugumye ukoresha yaba. None yagumye ari abantu bamwe bagumye bakora ivyo bintu byose iyo myaka yose. Niho je mvuga nti President Ndayishimiye ariko yigisha ikinyoma mu gihugu, kandi ariko yigisha urwanko. Ivyo bintu byo kwica Rwagasore akaca avyambika umuntu wese uyu munsi bishika akerekana ikintu kitagenda neza mu Burundi, aca amwitira mu PDC, akamwita wakoranye n'abakoroni, n'uyu munsi ngo ninderetsi z'abakoroni. Umuntu akayoberwa ivyo bintu iyo ariko arabivana, kiretse ko yanse kwishura ku bibazo biboneka iyo migwi yose
ibiriko iramwereka.